Je nitwa Oscar Barankariza nkaba ndi umuyobozi mukuru ajejwe ikigo cyo guteza imbere no guha intumbero amakoperative mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ego ni ikigo gishasha cyo guha intumbero no guteza imbere amakoperative mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mbega twagomba muri make imigambi y'ico kigo yoba ari yihe? Ico kigo gifise cavutse mu ibwirizwa riraba amakoperative y'umwaka wa 2017 gice gitunganywa n'iteko ry'umukuru w'igihugu ry'umwaka wa 2019. Muri iryo bwirizwa no mu iryo teko ry'umukuru w'igihugu niho habonekera ibyo ikigo kijejwe. Mu byo kijejwe harimo kwerekana ishusho ryiza ku bijanye n'amakoperative mu gihugu, hariho gutanga impanuro kuri leta ku bijanye no guteza imbere amakoperative, hariho no kwigisha amategeko adaba by'amakoperative mbe no kuraba ko ayo mategeko abari karakurikizwa n'amakoperative. Si ibyo gusa, harimo kuyandika no kuyakurikirana no kuyaha intumbero mbere n'amatata avutse haba mu makoperative canke mu banywanyi bayo. Ico kigo nico gifise mu byo kijejwe harimo kuraba ayo matati no kubona ingingo zofatwa kwayo matati. Kambere kuva ishami ry'ikoperative rishingwa mbere binashitse no kuzimangana ivyo byose biri mu byo ico kigo kijejwe. Kasi ivyo gusa harimo kuguma hafi amakoperative no kuyaha inyigisho zibereye mbere no kuyaronderera amasoko kuvyo aba yarimbuye canke yahinguye haba mu gihugu hagati canke hanze y'igihugu. Musanzwe uravye iryo bwirizwa canke iryo tegeko urabona yuko ico kigo gifise ivyo kijejwe bitari biki. Ego mbega kuva ikigo gitanguye gukora mubona amakoperative yifashe gute muri rusangi aha mu gihugu cyacu Burundi? Muri rusangi novuga ko amakoperative uravye aho atanguriye ari ku kivi birasanzwe. Nukuri twovuga yuko afise umwimbu uboneka. Aha twovuga uravye nk'amakoperative yakoreye mu muceri ahantu muri Rugo Farm mu Cibitoke, ukarayakoreye muceri igifugwe muri Bubanza, eka n'ahandi hose mu zindi ntara urabona yuko amakoperative ari karakora ibikora inka. Haba mu bworozi byose byako biragenda neza kiretse nka karanda k'ingurube gusa kayo karacamo, naye handi urabona yuko amakoperative ari ku murimo kandi ari ku muvuvu uboneka, bigaragara ko misi izoza amakoperative ari isoko ry'iterambere nyakuri. Ego ahanini turabona yuko amakoperative yiruka cyane mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Mbega murabona ko dufatiye mbere nko ku karorero ku makoperative yitwa Sangwe akenshi usanga ari mu burimyi n'ubworozi ku mitumba yose kwiragiye mu gihugu. Murabona yuko umwimbu tuvuge murabona yuko ubwo ari urupfunguzo rw'uko umwimbu wo kwiyongera inzara n'ubukene bigagabanuka canke mbere bikanahera burundu mu gihugu? Shibye ndashaka kubyemeza ntakekereza kuko murabona yuko ku mutumba wose hariho ikoperative. Izo koperative nyinshi nibyo zikorera mu burimyi n'ubworozi, kandi nibyo kuko turazi neza ko ibice birenga 90% mu gihugu cyacu cy'u Burundi dutunzwe n'uburimyi n'ubworozi. Uravye rero ukaraba umwimbo wabonetse uyu mwaka umwe wonyene, uciye ugira bya biharo twita projection muri kazozo kabishira kuri kazozo bagumya kwano uwo murindi nyene, bigaragara yuko atanza izosubira kubazwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Turashobora kuronka umusaruro ukuye abarundi bose mbere tuganacagurira amakungu. Ico ni cizere shobora kwemeza ntakekereza mu gihe abene gihugu bobandanya uyu mugambi w'amakoperative uko bashira ingufu hamwe, ivyo atari gushobora gace bishobogwa na bose bari hamwe, kanatsinda zaba ingufu bwabo ubwenge yaba amafaranga bashira hamwe. Murumva ko biri hamwe bitegerezwa kuzana umusaruro uboneka. Egombe kumbure hariho abantu batari bake bataranyugwa n'akamaro ko
ko kwinjira mu makoperative mbe nka mwebwe murongo y'ugo rwego rw'igihugu rujejwe kugenzura amakoperative mwasubiriramwo akarusho abantu bahurikiye mu makoperative bagiye kuzoja bunguka. Nibyo cyane abantu ntibari bwamenyere cyane iby'amakoperative, ariko ubu ndibaza yuko ariko kanya keza kugira ngo babone ko amakoperative ari urufunguzo koko rw'iterambere nk'uko mubivuga. Ibihugu byinshi byagiye bitera imbere, aho twavuga nk'Ubushinwa, twavuga n'ibindi bihugu byo muri Amerika y'Epfo, biragaragara ko byateye imbere biciye mu makoperative. Natwe rero ubu niho kanya kuko koperative iraba bajya no kuvuga iraba abantu bose kuva kuri muto gushaka kuri mukuru. Umva yuko uri warazi ko ari mutoyi ateye imbere, birumvikana yuko n'igihugu cyo gitera imbere. No kuvuga yuko rero ubu ndiko ndabona ko abarundi nka bose ariko batahura amakoperative n'ikimenyamenya. Tugize iminsi twigisha haba abakorera ari basanzwe bakorera mu mashira hamwe adaharanira inyungu ko boja mu makoperative nabo kugira bashe guteza imbere byaba ibitegwa bizana amafaranga mva mahanga cyangwa no guteza imbere ibitegwa mbumbarugo. Ibyo nka twabikoze mu ntara ya Cibitoke mu kwigisha abasanzwe barima ipampa kugira ngo baje mu makoperative kugira ngo bakore bashobora kuronka umwimbu ushimishije kandi ibibazo byabo bashobora kubitorera umuti n'ingoga kuko bose baba bari hamwe mu kwanka ko haba nyamwigendako kandi muzi yuko nyamwigendako atarimira impeshi. Nico gituma rero tubona ko hose mu bice yose y'ubuzima bw'igihugu amakoperative azogira akamaro kamwe kaboneka. Ego uno munsi nkuko mubivuze mwari mwagendeye amashira hamwe y'abarimyi b'ipampa hariya mu ntara ya Cibitoke, mbega muravye ingene mwahanahanye Ikigo mubona bumva kwijukira gukorera mu koperative bavuye mu mashira hamwe? Nabikunze cyane kuko nasanze umenga no gusiga umwiza kuko bari basanzwe bakorera hamwe babyita amashira hamwe mukana yuko ingene bitunganije atari ntumbero koko y'amakoperative. Tumaze kubasigurira ingene amakoperative akora n'ibyiza by'amakoperative bakiriye cyane uwo mugambi, mbe banatwemeye ko bagiye vuba guhindura amashira hamwe abe amakoperative kuko twaberetse n'ingene bazobikora, ingene batezwa kubijana babitahuye. Turabona ko mu minsi mikeyi bazoba bamaze kugira amakoperative bamaze kwiyandikisha mu kigo anacoop. Ego mu biseze baravuga yuko bibagora ingene koperative zivuka, ingene koperative zishingwa. Ubu hari ico kigo, mbega hari ukuntu cyo bacorohereza abantu kugira ngo koperative zabo zije ku kive? Kirabohereza cyane kuko nk'ubu amakoperative ashingirwa mu kigo anacoop, haba hari icicaro gikuru Igitega canke Ibujumbura kugira ngo abegereye Ibujumbura baroroherezwa kuko bivanye n'ibyo batumwa nibikesi byinshi kandi ibyo bisabwa byose babironkera mu nyubakwa imwe. No kuvuga yaba obere yaba sentare y'urudandazo yaba abakozi ba anacoop bose bakorera mu nyubakwa imwe, yaba inimero ndangamukori canke ico twita registre de commerce, byose n'amastati ari mu rurimi rw'ikirundi babironkera rimwe kandi mu mwanya mutoyi bagataha byose bahejeje gushinga ishami rya koperative. N'amafaranga batanga kugira baronke iyo nimero ndangamukori ntahanitse uganije n'abari mwishira hamwe. Ni ukuvuga ni amafaranga 40,000. Ibyo birumvikana yuko atari ibintu bihanitse, no kuvuga baroroherezwa ku buryo bushimishije. Yego nk'umuhinga mu by'amakoperative mwovunira kagohe abantu bahurikiye mu makoperative ivyo tuma koperative zabo zitavuka ngo zice zisambuka, ivyo komeza koperative vuba nk'ibi bikomeza koperative. Ubwa mbere no kugira inzego za koperative zitanyiganyiga, no kuvuga bakumva ko koperative ari kintu cabo nyene baba barishingiye kugira ngo bashobore gutera intambwe batabashoboye gutera. Aharo nuko izo nzego urwego nshingwa bikorwa, urwego nkenguza bikorwa n'urwego
rw'inama ya bose zitezwe gukora ivyo zategerezwa gukora. Hama ibindi navyo ni ingene batunganya ubutunzi bwabo, no kuvuga hakaba ibitabo koko bisabwa kugira ngo ubutunzi bwabo babutunganye biciye mu ivyo bitabo bisabwa n'amategeko. Ikindi naco nyamukuru nukwirinda wa mutima w'uburyarya, umutima w'ukwiba, kuko abantu bariko bakorera hamwe basenyera ku mugozi umwe, ku buryo atawushaka kwirondera inyungu ziwe, ahubwo akarondera inyungu za bose baherukiye mw'iryo shirahamwe. Gutyo amakoperative azokwamaho kandi azokwama ari isoko ry'iterambere. Turabashimiye. Murakoze.